Yes, bakunzi ba Star TV 257. Oi, 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 oi. Ndabakunda cyane rwose, murabizi we have the best exclusive news. Iyi ni Star TV 257 na cyane cyane ni Mr. Home, Mr. Meet, Kenya de la Capitale. Umazana makuru ameze neza cyane rwose, bavuga ati fasha warafashije kuko nakutiringa ko twafashije. Tutafashe umuntu nawe nazogufasha. Dufashanye nimba hari ikintu ushobora kumfasha umfashe, naho benshi baguma bavuga ko ndiko ndasegera. Simba ndiko ndasegereza. Ibintu byose ni gufashanya, n'igihugu kirasaba ubufasha. Si ngo na nibi cameraman, n'igihugu kirasaba ubufasha, ugasaba ubufasha buvuye muri Amerika. Kubera iki nanjye basaba ubufasha. Muraze ko tubakunda brand batukuna Berlin. Iyi ni imwe novuga mu mashoti no dufisa no gisagara cya Bujumbura neza. Byabaye ngombwa ko twashika ni je no comprendre. Nibaze ko cyane ko aradukurikirana atari rya mbere babayibonye ngaha andi. Ni je no comprendre riko anditse ngaha cameraman. Bereke. Forever boy, show forever boy. Je no comprendre. Show forever boy. Je no comprendre. Manicure pedicure. Okay. Art c'est biza kuvuga. Uko biri kose reba mutakisibizi ngo mbaririmbye no kuvuga yuko baririmbye turirimbo twese turyoshe. Hari agapantekoti urajya n'izindi nyinshi. Revye abaye ngombwa ko tumushigikira nka Star TV. Naco dusaba kugira dushigikira umuntu. Turamushigikira vraiment pour du bon kugira nawe ashobore gutera imbere. Niyo mpamvu nanjye mba nifuza nanjye bashigikire kugira nanjye ashobore gutera imbere. Turashigikira umuntu pour du bon atacu dusavye kugira nawe ashobore gutera imbere kuko turinga kwera twafashijwe. Imana bampezagire cyane. Twinje rero muri show yiwe. Ninashaka agapataro nza gusohoka mberewe, ninashaka karato. Murabona kano gapantaro nambaye? Nakaguriye wiwe. Urabona kadasa neza? Ubona kadasa neza, ubona arico kabaye. Rero reka munkurikiraniza kuyaga byinshi na cyane cyane hari post mwabonye nagize mvuga ati uno muntu negezwa kumushikira vyanka bikunda kugira dushore kuyaga rimwe kabiri gatatu. Cameraman harabona? Image ko fresh. Turatagase nyene. Ya. Chris Busy ni achi? Starboy. Umeze neza papa? Safi sana. Akore imisi musasa. Hari meza bro. Umusikajanishije ibintu by'imipira. Blaz. International. Ndiko ndababwira kano gapataro ko kambere nagakuye hano. Yeah, welcome again bro. International shop you know brand. Okay, turamutse abakunzi ba Star TV 257. Tuza kuyaga byinshi, tuza kuyaga kubijanye na show yawe, ni shop yawe. Tuyage no kubijanye kazi ka music. Tuza kuyaga byinshi cyo gituma navuze ati mbura umukunzi wa Star TV guma hagufi kugira ubandanye kudukurikira. Mushigikire jewe. Nama ndabivuga minshi yose mu kiganiro. Ushigikire n'umwe mfite turi kumwe nawe ashobore gutera imbere mu bintu kanaka. Turamutse abakunzi ba Star TV papa. Yeah. Regard that flip name your boy Chris Busy is right here guys. Yeah. It's my name. You comprendre. Aramuje abakunzi ba Star TV 257 amuri hose ndabakunda cyane. Manda mushikikiro no muhungu. Murako nawe yogera ico yishikanye ko uko kazara gashoboye. Respect sana. Papa gatuyi tugende no kuri ya ndirimbo. Ni indirimbo novuga yakunze kandi yakunzwe n'abantu benshi cyane gose. Indirimbo novuga yuko ivuga agapantekoti. Gatuyi kugira duse n'abaririmba gatuyi hama tugendere n'ibindi. Kutiga we kutiga biragatsinda bitumye muruwoni kundira nishimiye kagapanekoti Chris Busy novuga yuko urumwe mu baririmbyi dufise hano mu gihugu cy'u Burundi aho kuririmba indirimbo gusa bafise n'izindi projet nkuko mubibona aho turi mu bwami bwiwe, turi muri shop yiwe. Papa kino kintu wacyumviriye gute nk'umuririmbyi? Ya twatembereye twatembera turabona ngene abandi bakora amatwiwe twakora nkabo bivanye n'uko twatembereye. Papa no munsi nagushikiriye novuga yuko nagushikiye mvuga ati ari benshi batangiye kumbaza rondera Chris Busy numwe warinije dufise bazi kwandika kandi bandika neza, ariko this moment niko turamubona ariko arandika. How is it brother? Ebana karinyuma karahinda kabisa nasi kuba byinshi byiza ndasinimba zishaka kuri DC zaheze. Ya vuba nabuze gusumwanya naheze kudaje kuri ama video mugabo sidaramanya gukora. Mugabo mba ndosumwanya shankora ko mba akazi karantwara nzasizere nkatasa muri joro. Novuga ati felicitation papa kuko gukora umuziki ukaca urondera n'akantu kaguha kanoti nkaka birafasha. Hagira ubaze brother. Birafasha vraiment. Ya no muzoyibona mu muziki nzofasha nke quality video muzobona ko hari ikintu ca kubera basi no hari bimwe nikora nze gusaba umuntu abinkorera. Brother rubatse? Oya.
cyane nzi ufise nk'umudamu nyene azarajya kanoti kavuye hano papa sindagira mariage ariko urabitegekanya mu minsi nta moto bitekanye ndazinara kubitekanya nzobikora ndabitegekanya naho tutavuga igihe kuko mariage ni ikintu bisaba kwitegura brother twese turabishaka kubera il faut tubake dufonde famille nitwapfa dusiga abantu bavuga ati ujya ni mwene naka Chris Busy ngo araririmbye turuyimbo turaturyoheye umwana w'Igitega muri capitale politique aramanutse mu muji hajya nawe n'ivyanka nawe uzodu ndodo gasindimo kweje nizo kwanje nkamyenze gutega mana umva wisabiye ko byangaca byanka nyene muri byanka gose mama nzodu nizokwanga je nzokoresha ingufu zose mfise amavyase naho nzohindura katsi wowe nuzoduka mwabonye muhira kuramukanya wari umugiye muri uzobwiye kuramukanya ntuzobwiye kwicara muhira vraiment reka tubonere ubuzima imana yahezagira ukora kandi imana yahezagira uwasavye twene imana nayisavye kandi bazazogimigeza neza bakiriya baza hama n'ibindi bikora n'imiziki mu misi yanze neza ngaruke kumva nari kwanza bamenyera bakiriya amanya ko muziki Chris Busy kugira shop nk'iyinye si ikintu kiba cyoroshye cyane benshi barashobora kwibaza mbega ijya shop ni yiwe cyane azonga afise umuntu ariko arakorera kugira umuntu azara guca ko bavuga ati ibintu ni bya Chris Busy ngira n'akadeni no karo ibi ni ibyo wanje kabisa nta muntu ari inyuma this is my shop shop wanje gusa nyine hari abantu benshi bansupportinze benshi mwana nkuko wewe uriko tangura guguza CD je nkorera muri plaza nkorera umuntu ndava ndikorera utware duke hama turaba twinshi cyane ndonde kibanza kinini gusa arabaza barasupportinga basanga ayipana ngo shime 50 ayingura 100 avuga ati yes of course genda gusupporting komisa yentera imbere ko nyene okay imana ishimwe ndumva yuko wateye imbere bivanye n'abantu bamwe baguhaye support ndetse tunabashimire cyane Chris Busy aruguruye shop yiwe abantu na cyane bariko baragushora cyane ndetse n'abaririmbyi bose baraza hano mbega n'igihe banga ubona ko warakoresheje kurusha abandi kuko benshi barafite amashop umwe ugasanga abakiriya niba baronka ariko wewe buri munsi mbona abantu baza ngahanye n'icyo ikintu urusha abandi cyo tuma wowe Chris Busy baza kuma bagushora oya nkico je ntabwo ngera mu nkoresha tari imana gusa niyo yugurura imiryango mu gitondo kayugara mu ijoro byagenze neza cyane cyangwa wabuze gusa jewe ndahuza n'abantu mfise abagenzi benshi twihuriza n'abagenzi nta muntu umwe tudahuza nujya wowe bumva nduhuje nta muntu umwe kwisa batova duhujije uko jewe narabaye mu interna narabaye ahantu na famille no je rero ubuzima bwose ndabuzi bwiza ndabuzi ububi ndabuzi ubugoye bworoshe byose ndabizi urazi nuko ushobora kubana n'abantu je ndabizi ushaka kubana n'umuntu nayo yoba ari nk'umurozi mukabana kandi mukumvikana wamaze kumumenya ukamwiga ni bye umumenye mucamenye nyene mu bana ni nkuko nkawe tushaka kubana nzi ibyo wanka n'ibyo kukunda hama tukabaca nzi kushavura cyane nkamenya ko tushaka kubana nta gushavuza nibaze Chris Busy kuva kuri uwo muntu ukugura vyi wawe ntiwibaza ko azobavuga yuko wahimuse si umuzina president yavuze president w'u Burundi yageze kuvuga ikintu ati wajya abantu mugenda gukorera abandi ntugende kumukorera gusa uri kuramukorera mukorere ufise plan yuko nawe uzosha wikorera yes of course kandi umutahe yavuze ko ukura ngaho nyene ukorera aho nyene ntiwiba gusa urakora ukifunga hama wamaze kumenya uko urakora ugaca uja kugura gwawe nawe ukiteza imbere ivyo twese duharanira na cyane ko wamenyeye n'akarere nivyo byiza burya president wacu aciye umwenge wose yayivuze je ndakunda kuraba tunavuga turampakuraje kandi twabigisha hari hose ndamwe respecting asanga ndamwubaha okay igihari ni gukura amaboko mu muzu bavuga mu mufuko ni gukura amaboko mu mufuko hama ukerekana icyo ushoboye na cyane yuko aho uba warahoze uba wahigiye byinshi haba hasigaye yuko ubipratika nawe mu vyawe jewe narakorera abantu kandi nkabona ko taranda ifise nkabona amafaranga ninjiza ko ari menshi cyane ndaba ati niyashobora kwinjiza amafaranga menshi nkabona yaba nkora ivy'iwanje no kwinjiza menshi gusumba kuko jewe nashobora kugurisha impuzu igurwa 20000 nkagusha 30000 ngacampa 2000 urumva bampaye 2000 aca mbabara mutima kubera mbanze ngene mu bikorwa ukacuvuga ati nk'ubu yabari vyanje kandi sikubikora urumva je sinavuyo nabi no umuntu arankorera mugenzi wanje naraza ngaha gusa agiye gora ateye imbere gusa ari abantu benshi
atagiye guhunda ateye imbere. Yes, of course. Jewe nta zigo office je n'unkunda nga adukora na Petit Frere nayo runka amafaranga acagura shop yiwe abo je no byo bakora nawe ateye imbere. Yes no gya jaruzi ngurumva ngo urumva oya. Yes, of course. Nibyo abantu nyene bamwe bafisa amajaruzi nyene mbwa jewe ndafise self confidence. Je ndi nyemera sana je ubyo wanje. Yes, of course. Tuje muri music gato Chris Busy umaze umwanya cyo turabona ibikorwa byiwawe n'ivyaho ibintu ubona uri kuriga muri music kino gihe utari kurakora n'ivyaho ibintu mbona umaze kwiga vuba uri gutozanya. Je nibaza ko resita muzoyironka mu ndirimbo shaje muzobona changement ya Chris Busy na Chris Busy akora business. Na cyane ko nga anye tukunda kubona abigeme beza cyane gose baza gushorera Chris Busy hajya nibaterana ingumu babonye ibeje nki oya jivyo navyo nzi gusa mugabo cyo nzi ndazi kwakira abantu ndabakira neza bishobose n'agafaranga bazimana ukabicarika nyine n'agafaranga baricara ni benshi vraiment abakobwa bari usabwo bubahwe abariko baraturaba kuri Star TV vraiment ndabakunda cyane ego je benshi arabana bibaza ngo je ngo turakundana nabo ya je n'abagenzi nakazi ego yaba dukundana nabo ntibuguma bazi biramaze gushika uko umuntu akubwira ati ngo ayo mafaranga uba wayahawe n'umukunzi wawe kugira ukunze bino bintu ni benshi bayivuga mugabo ivyo ni yana maparara ko ni nko kubasi ubona je tumaze imisi tubonana ugatubona nabuze nk'imodoka hayo ushaka ngo imodoka ngo yahawe n'umukobwa wayahawe ni dem oya ivyo ni fo je singuvu ndashaka singuvu zo kurondera sinoza gufata ngo ngumva ngende ngo nakama amafaranga iza guterwe ngibuke je nk'ubu yaba ishop ari umuntu yabimpaye amafaranga simbanza agaciro kamahera no bukamanirwa mu kabare no kamanirirwa mu bakobwa mwaje mwaya usoza ngaha anatozo ntiguza zuka musanga na cyane reka se n'uhaguruka cameraman na mahera yampaye bava bibaza ngo ndiko ndakora ngo promotion kubera mahera ariko gukora iciza niyo mafaranga ngira ndabereke afise ibirato vyinshi kandi afise n'ibirato by'abana afise n'ibirato vyiza kandi ubustari barutana aje nagiye muri Kenya narabonye Mr Nice ari muri asanzwe sana twakoze tumumva asanzwe ariko akora business ndavuga twe rero tuma tugira tugara cyo ndazanga natangura gusa mfise amasoni byarangwa gukaribisha umukobwa ndamukaribishije nashambona mbwiye kandi uri Chris Busy nkambwira ni jewe imana ndakunda indirimbo zawe nkaca mbura ingene nifata nkabura ingene basi no mwakira ko amaze kuva kwanza no umufana akambwira ati wasi twifuza kwanza gafoto imiziki yawe ndayikunda kuva kera nkaca mbura ukunda mucira amara menshi kandi amucira amara menshi yijewe yaraba oblige kuyatanga mugabo nkabona ko yatanze nyine ari kubera nkunda nyine kubera nkunda ibikorwa byanje nkiri muririmbyi je vraiment byarangwe kugira amasona here mugubu yaraheze ubunye nta muntu umwe tutayaga naho wari mufana umwe ankunda bimwe gupfa arashanga nkamwakira ushaka iki dukora uko basi duhanura ikina cyane ndafite abantu bakunda kwidogera bamwe mu baririmbyi akansanga inbox akavuga ati ujya mu journaliste kanaka ujya muri ririmbyi kanaka turamwandikira ntatwishura tubahanura iki rero kuri abo babikora oya ntubahaduye bareke bagumwe bameze uko nyene bagumwe basinziriye baza kwikangura bwakeye bagusaba ngaho tubanye impanuro mani contact ni kintu gikomeye contact je ngunda ari umuntu ubunyene wujike nga meje connecta n'umuntu ari Dar-es-Salaam ambwa ati ndashitse Dar-es-Salaam nta contact y'umuntu umwe mfise ndamuconnecte n'umuntu agiye mu impuzu ntibimugoye nta bakomisiyoni arondeje ndamuhaye contact y'umuntu acha mutora hari aciye bakorana nko umuntu arambwiye ati bandamurukana kantu kiwawe agashime ko umva umuntu avuye Bujumbura ageze Dar-es-Salaam agacuma umuntu amufasha contact ari kintu gikuru jewe ntishuye umuntu je nako ngamfise discussion sawiti minshi n'amagroupe mugabo umuntu anyandikiye arankongize gukinkara umuntu anyandikiye man ntishuye bwo ndasaba wumva umenga ubuho man jewe ndakunda abantu umuntu wese uko ameze uko ari kose ndamukunda uko ameze kuba jewe je mbaye kubera telefone je nk'umunsi telefone munye itakara inayiguze 17,000 muri Kenya 17,000 sa $70 itaka bunye no shangura yindi ubwo nyene nukuri nano wanda afise kuri jewe no injo business yego je yinye na post nta mafaranga ndo Chris Busy reka tuvuga ati tugushimire na cyane duhamagarira abantu kumushorera no mu brother yarakuye amaboko mu mpuzu afise ivya dandaza nanje navuze ati kanze kumusupportinga natumpa n'ikingorongoro ariko nkafasha
mu bisanzwe turi ngaha kubera twafashijwe nico gituma tuba twifuza ko nabandi batera imbere kandi iyo ukoze iciza Imana nayo imbere nayo irakukorera iciza hama ugatera imbere. Chris Busy nakaye kanisorite kabaye muri industry ya music muri uno mwaka canke mu misi umaze imisi utari kurakora music n'ubu gumuvuga ati ako kantu vraiment iyo abankiri kundasora imiziki vraiment nari kukicarira nanje nkagakorerako gusa abarimvyi barusu bakoze imiziki kiryoshe gusa jewe nzaranje ndashaka gutamyiza ko barusha biri nubuzo ko example kubaririmbyi novuga yuko bakoze imiziki kiryoshe novuga ko barusu ni benshi abashasha hari Gwego man ya Mupeti yaje neza akabaho ba Wiz Design akabaho Berry Music nande gabasha abo nibo bashoboye kuboneka cyane yarundaye na Mona Walda yarakoze nta gukora imushasha yarakoze ari duza wenyine kubwiwe Balvin Smith ambwa Alvin Wakera ntwigeze usokana na Mona Walda n'umusino oya jewe ugenda mufana gusa imiziki byo gusokana ibigwa muri quartier naho mugeze gusokana nabo barabeshe oya nimugeze musokana oya ya vrai Chelsea urumva yaba ari byo hari aje muri kamani nta muntu twagendanye nihakana kubera ntubuzi aho muhurira n'umuntu udashaka gusanga ndamwihakanye eje agacaba nka president namyaka kwanza je mva shankina kumusaba afashe akacavuga ati waranyihakanye je mura ntivyigeze vraiment n'umugenzi uko nyene telefone warashima tubonana kenshi telefone bishitse tukaramukanya bisaba kwa statiki wanje ni hakako kwakiwe cyane tukavugana nta birefu nane turicarana udusangire sinubisha okay ereka ndagushimire Chris Busy akantu kagasunika rugi dusa nabasozera kuri Star TV kugira tuje mu bindi naho bandanye ukora bandanye wakira bakena cyane ko tubona baguma baza ngaho hanze kugira tubabise babandanye gutora imizigo yabo dusozere papa kinshambira ngashimye Starboy ndagutera intege ukikora neza kandi Imana izogufashe ushike kure imihezagiro myinshi kubera twese twatanguye utanguye ufise kamera imwe canke mikro imwe bizoza ufite amikro menshi byose n'abantu kandi uzokunda abantu ntuzushire imbere amafaranga za mu nyuma wari waragiye polipo ko twese je nashobora kugurira ifana umuntu ashobora agapira nkamugurira ifana ndamugurira ifana y'igihumbi mugiye ifana kavyara byinshi shaka mugurira ifana y'igihumbi kavyara akagiye gukora umuntu mwakiye agaca agushora agapira agushora resenga agushora n'ikirato amatuje amaiko sawa mu majambo make twige kubana n'abantu ubona neza n'abantu washaka kuba nkore interview ngaha ugasanga wewe urambereye chance ugasanga ari muri katura kuri Star TV ashiye avuga ati jama ashane kusupport cyane nka 5 million ati 5 million ongereza umutahe yes of course ugire TV bambe ugire shop nziza kubera wewe byaciye kuri wewe yes of course cyane abantu ari gihe gane ugeze kungisha kuri Isaac TV warayingirishije gane nawe usanga babiri baza ambye ati meje kubona kuri Isaac TV nje gushorera ari mu tubugara ndashaka kwifuza agafuta ndakwemera man naje uruzi anje mu telefone Isaac nambye man ari umuntu yaje kunshora ambwira ko yambonye wanje man mwarakoze yes of course cyo twambwiye rero igakuba n'abantu igihe cyo kashobora kumbyarira amamiliyoni cyara kakubyarira yes of course ibintu byinshi nawe utazi mamagara abantu bose kumushigikira n'umuhungu wacu Starboy TV mugende mugire sabone muze murakurikirana ibintu ho bavye mupartager mwongera muza kuri Jono Comprendre mwambara neza cyane style zirahari turagira manicure pedicure turafise ibyo kwambara kuva hasi gushika hejuru usiga inzara byose ni bien manicure pedicure naho bihindurira hama nukuri nagiye cyane ko wangendeye Imana guheza gira jewe nani ndogumanda gusupportinga asante papa ngahanye hagi ico nzofasha ndagishoboye I'm ready to do it nukuri urakoze cyane abakunzi ba Star TV mubahwe mugire subscribe nyinshi mu partage n'abandi bayikurikirana ndabakunda cyane karibu kuri Jono Comprendre shop for everybody. God bless. Asante sana papa. Merci beaucoup. Bakunzi ba Star TV 257 na cyane muri gwa rukundo nyene wa mutima mwiza tumandanye tushigikiranira ndazi abakunzi ba Star TV muri abantu mufise umutima mwiza kandi nubaha cyane ino TV nababwiye si yanje ni yanyu rero tumushigikire nimba ushagura agapataro ushobora kumurondera kuri ja contact yatanze mukavugana nimba ari ahantu ushaka kumuzigo shika muvuganye kuri telefone nimba ari pataro bishobora kumushikira ndiye basi
muvuganye kuri telefone ari abantu usanga ari hanze akavuga ati reka ndamutelefone ndamubwira ntantwarira iyo pantaro nimba nazo kabisa benshi ndakunda kuruka Dubai America n'aba bantu bari kwaje muri Canada benshi ndabaruka ibintu okay asante muravyumva yuko byoroshye cyane gose wifuza rero kwambara nimba uri mu bihugu byo hanze ushaka gushora umurundi wacu birashobora gutera imbere murondeye kuri ziya nimero hama tumufashe turi ngakora twafashijwe kandi nawe uri ngakora wafashijwe umandanye kumfata mu mugongo na cyane muri bwabo mwe nyene nibona kino kiganiro kuba uwa mbere gukora subscribe ucugira na share kugira bose kibashikire abantu bose babone bino bishasha biko biratembera mu muji bino bishasha tuko turamenya n'umuririmbyi kandi ugiye no kuri channel yo kandi Kisbizi baza kumubona baza kubona indirimbo ziwe indirimbo zakunzwe kandi zimeze neza cyane gose ni Mr Home Mr Meat aka Agent de la Capitale wa mwana wanyu nituzokwigera tugira ante tujya hasi ariko tuzoja hejuru kubganyu tuzoja hejuru ku bwanyu kugira dutere imbere Imana ibamezagire cyane nyuma yakaba kwari kumwe na Bering no rikora byo amasana ameze neza cyane gose turi muri Jono Comprendre shazo everybody no pattern nambaye Jono Comprendre everybody yes for everybody international shop Air Force urabona ko nambaye no pattern ariko ingana none ubona ko imbere nikira tubona gute byose nakuye ngaha weza na kukanoti kawe rero fresh amwe migende neza cyane ndabakunda Imana ibameze aho muri hose muheza gige mubone ikiganza cy'Imana gica mu bikorwa byanyu bya misi yose mwifuza byose ndabakunda